Ndabona kuze mwese bakunzi b'impinduka, bakunzi ibintu bishasha, bakunzi ibintu by'amateka, ni new brand, ni Black TV, aho tubazanira package ikwiye, aba interviews ndetse n'ibindi bintu byinshi by'amateka bya artists, abaririmbyi, bakora ama movie, aba artists nyene nabo bose bafise impano zitandukanye. So right now turi ni na Nwarakabare, Nwarakabare na kabare ndetse na bar, hari na disco ndetse n'ishasha. Abashoboye kugira launching yabo bashoboye kuba baririmbye, ariyo mpamvu twashoboye gupita ngaho kugira dushobore kumenya agaciro k'umuririmbyi kumuntu abatanguje ivyashara vyiwe. Ariyo mpamvu aha turi ni mu Nyakabiga. So right now ni vyinshi tumuza kumva ku gaciro k'umu artist ndetse no ku nyungu mweneko yagize n'impamvu yahisemwo gukorana n'abaririmbyi. So right now ni ndakora mkuje bro. Amahoro neza. Meze fresh. Poa kabisa. Umengo urasinziriye. Wewe ndarushe gusa ndarushe guburuhe. Bw'umuziki. Concert. Yego. Ni nka zingahe muri no weekend yezi? Weekend maze zitatu. Kuba ariko baradukurikirana aha turi nababwiye ni mu Nyakabiga. Yego. Wowe nkabanzi yuko mu Kamenge. Niki gituma ko no muntu turi ngaha mu Nyakabiga? Uyu munsi dari kubera hano heza ari kibanza ciza. Kandi umuntu w'umuririmbyi ashaka kwiyumvira ati no munsi kugira ngo nduke umuswe no jahe. Niko kwiyumvira ko noza ngaha. Murazi ko na vetire yo ngaha ari je nayikoze. Haranjoye n'abantu babo baba nka famille. Nyuma y'umuziki ari ibintu bita famille, ubucuti. Nyuma y'umuziki ari ibintu mu by'umubano wundi. Abantu bamukuranye neza ukabiyumvamo nta kibazo udasubira kubaramutsa. Yego. So bakunze Black Barrow TV nkuko mware mubibona witwa Auguste, sinzi ko noba nibeshe. Ni jewe nyene. Wewe nyene. Yego. Nako kirundi bwira ni Auguste canke ni Auguste, yavemo Auguste. Auguste. Yego. Buse muko munani. Yego. Urumva uko munani iyo kugeze nigiki dufate nk'itari kimwe yuko munani yigeze fast nigiye kintu gica kikuza muri wewe. Ikinza abona uko caribuka igihe nagiriye ku Inosi. Okay, zari tariki zingahe buke? Zari tariki zitatu. Wavutse mu ntango z'ukwezi. Yego. Agashahara n'abavyeyi bayico gihe bakorera leta. Bibaza bari ibintu bararima mugo bakimbura. None bararima none ntumva nyene yuko umwimbu wabo hari abakozi urumva ko abantu bavuye mu ibiharage byabyize. Hari hehe bujyariya ku Katumbi wacu? Ni Muyinga mu Gashoho. Mu Gashoho. Imbari sana hari hafi y'umupaka gucya gatoya naza. Si cyane ariko ni hafi. Yego, kuri jewe ni karibu. Ni karibu. Okay. Ni iki kigutunze gituma bibujumbura ukabaho ukavuga uti umva iwanyu ni Muyinga, umva abavyeyi bacafise abavyeyi bose barahari. Ikintu kikubesheje y'Ibujumbura rimwe arabagasabuni ari nambari isuka nambari kibigashobora gukigasho bivuye kwa mu maboko ya Auguste. Ni iki cyo gutunze ngaye Bujumbura? Hanini gende umushoferi. Yego, ariko nakora n'umugabo wo kuririmba karabanyirwangaburira. Ariko gusa akazi kari ushobora kuvuga ati isabure ntibura, wazi kuri akora umuziki keshi uririra aba concert, atabonetse ukaburiya ngakora ibindi ko noca wicara umuziki nushaka gutunga wonyene. Bire mugabo usibuze kudatunga umuntu mugabo nukunganira bivuye muri ukabishira mu bindi, nivuye mu bindi ukabizana mu muziki. Kucyo bigatuma byunganirana. Biramaze gushika ukegeranya utuntu katurunga ikigashoho tuvuye mu muziki avuga ati ubu no muziki cyane nitwe twishi. Kuko hanini nivyo bakunze ba kino kiganiro nkuko muvyumva ati nsanzwe ndumushoferi. Ico ni uvuga ati ni nka source iza kukunganira muri wa muziki wawe. Kugira kuri ha studio kugira iki mu gihe umuziki utaragira umusaruro turaboneka nkuko umurimyi yagiye kurima ateragira amakabarajya ivyo babita ibihitira sinzi kumva ikirundi cyane ibihitira. Roma natwebwe nko mugabo kuririmba urashaka kufisa amafaranga yavuyemo bashoze sho y'amafaranga menshi gacufata ikindi kintu gagikora kugira cyo kirunganira kuri ndindi concert. Auguste ni yahe mpamba wotekerera umuririmbyi aba yiteze muri wa muziki nyene? Kuko uravuze uti inyuma yo kuririmba kwanza niko kazi wahereye kwavuze nsanzwe ndumushoferi mugabo uko biri kose
ushobora kuba kuri uno muntu ushobora gukora concert ukaronka amafaranga ukayasubiza mu muziki muko biri kose ndakumvise ndumva yuko amafaranga ya mbere yagutwaye muri studio ari yari yavuye mu ntoki ziwawe uri kuri vora niyo mafaranga ni yahe mpamba wotekerera mu muririmbyi abona yuko microphone yonyene ariyo novuga yo muberaho source y'imibereho yiwe ntanashobe kuyungukanya mu tundi tuntu. Okay, ikintu namutekerera impamba no muha nuko akeshi tutirengagije abaririmbyi keshi aturapanze twese mu gisagara buri kwezi amafaranga ugomba gutanga y'inzu amafaranga y'amazi amafaranga y'iki uyu utabaye mu buzima ubaye mu ndi buzima utari bwo bw'umuntu yo bari umuririmbyi wo mu gihugu w'abantu babazi kuko ari ubuzima mbere kwitwa umuririmbyi ugomba kuba uri umuntu kwanza umuntu akabona ko icyo kintu kimedita kuba uri umuririmbyi ubaye ahantu uriha atabona kwirukako kubaho kwanza utari ubwiscro kanza ukaja ku ruhande cyo tekera rero so no kuvuga ko iyo uri kurakora ku kazi ko kuririmba ukaronka amafaranga ugira imana amafaranga akaboneka urashobora gucatwara mu kindi kintu cyari cyo cyose kugira ngo kibanza icunganira muri wa mwanya ubutari kurari utarose ya concert ngo uririmbe kuko utabikoze uko ubaye ubuzima bwo ku munsi ubwo buzima bwo ku munsi ramo umuntu atashaka kwitaba n'Imana ugasanga kirazira ko umuntu umuririmbyi ashobora gupfa kabura n'isatu bw'imuhamba iyi kurundi ni handi tusaka ko turasubiza wa muga wacu inyuma muri twabwiye ko ngo umuga wo kurimba mu Burundi ko atacumaze ugasanga urakimaze bwo kubitewe n'uburyo wumeze ni nkuko yo wari n'umudandaza akadandaza yirira kibagiye kurangura n'abaririmbyi rero arabana basare mwe bafise amahera murabizi murabona ko beshi basigaye bere kwa Masterende ndagira muri ba Vishu ndagira muri ba Fizo tugenda mu bandi beshi bafise ibintu ko birakora bibaha amafaranga ifuko umuririmbyi wese hari rero uno mwanya ko turavuga zikiri cyo vuga ngo showbiz kiri cica keshi ngo ma showbiz ushobora kugira showbiz yose amafaranga nasiyo nta showbiz agira karore akarumukire dufise uwo mubona hariya na hareka abana yaronda n'amahera kuko isi tuyibako kubera amahera umunyu w'isi n'amahera amafaranga atabonetse nukuvuga none wagira ukaryama ngo gende indiriye ngo amirove ne yamakiye ngo azoma ikiganiro ne yakima abantu bazonyumva bampa ama concert ngo umuntu yabona mu isite ngo azova yanka ngo abone kumengo ntaco maze byo no kwiyumvira nabi yego none uvuze ati ibintu by'ama showbiz ni cyahe kiraka utokora kuko wavuze ati hano hantu no wahuguruye ni business waruhawe na mwene hano hantu heza nkuko wavuze ni cyahe kiraka ushobora kuvuga uti jowe nakampaye kiraka mu muziki wanje iki naco nokora jewe ikiraka cyose ukimpaye ukama kanoti gakwiriye naho mwirira kuza kurimbira muhiri wawe n'abana bawe gusa no gikora bivuze ko atakiraka kibino kwanka wamaye amahera kiza service ze kunsaba service usabye service ndashobora ati service nano guha yahajya hano mwe service ngino iguha hari cyo gica cagura mugo kumara sincagura fa kuba amaye kanoti kiwanje nzi yuko nkorera nagashima nkaza naho mbwiye ati inguririmbe ndi mu gikoni undirimbire hanze niko kazi ndaza nkakora uko impamvu ndakubajeje uko Augustin ndamumenyereye mu zindi ndirimbo hari indirimbo zimwe umuntu ahora yumviriza mugabo dusanga bivanye n'imibereho cyangwa iki abantu badatahura yuko muzika arakazi niyo mpamvu nenda kubajije ati ni cyahe kiraka utokora none kuri wewe harabavuga ati umuziki nakazi bivanye niyo nyishu nyene wamaye kuri wewe ijo jambo umuziki nakazi worisigura gute ku buryo n'abariko baradukurikirana ubunyene batahura icari cyo umuziki nakazi kuri wewe usanzwe ufise uruhande runaka umuziki ugutungiyemo umuziki nakazi no gisigura ko umuziki umuntu wari ama societe ari yose shaka gutuma ati dukore publicité uraririmba nivyo navuga mu rumvikana kanoti habayo abantu benshi baca babishira mu ntumbero gusa ruko twebwe ugwaruka cyane mu gwaruka bwo ngahe Burundi hari imiyumvire mibi yamaze kuba myinshi gusura ibyumvire myiza ko dukura mu bantu babi gusumba abeza niyo mpamvu abantu benshi badatandukanye ibintu uri indirimbo y'igihugu ukarimbira uburundi ntibivuze ko waririmbiye umugambwe nubwo warimbira umugambwe ntibivuze ko umenje na mugere titaje gufata ko ari abantu barenganije cyangwa gutungane bukurikirane ntaca ubufise wakoze akazi kiwawe wakarosoma hera ujya mu ntunda acaza ngo uriya ngo nungo aririmbira umugambi uyu ngo runaka ngo ibyo ntarima n'ivyo umugambi runaka ujya arimenya kuri jewe je ndeba nka jewe je simba yo kubera abantu bayo kubera Imana yampaye do kugira ndayikoreshe imbeho
nina samara ujya muntu ninagida ku myumvire yiwe mibi nta nakibinzovamo kandi nari inzara muhiri wanje we ntuzongaburira